kenshi umuntu aba akwiye kwihangana arindira n'ico Imana yavuganye nawe. Imana birashoboka ko ishobora kuvugana nawe ibitari bikeya canke ntinavugane nawe ukaba utarumva n'ijwi ry'Imana. Bibaho cane gose, ariko igihe cose ubayeho mu buzima bisaba kwihangana. You need to be patient and you wait on the time of God. Ukarindira no mu gihe c'Imana ico ishobora gukora. Ikintu cose hano munsi y'izuba gifise igihe caco cashingiwe. Hariho umunsi wo guhezagirwa, hariho umunsi wo kudugirizwa ko n'Imana, hariho umunsi ushobora gukorera ibintu vyinshi bikanka, ntibikunde, ntivyemere, ugashobora kugerageza every possibilities zishoboka, mugabo ugasanga ntibiriko birakorohera. Igisubizo n'inyishu si kubivamo no kubireka, kubera yuko Imana iba yarategekanyije umunsi runaka izoguhezagira, igahindura n'izina ry'ubuzima bwawe, canke se ugakora n'inkomezi nyinshi ibintu bigahinduka. Ndashaka kuvuga gatoya ku kwihangana no kurindira umwanya w'Imana, and wait on time of God. Kubizera benshi cyane barakunda gucika intege, barakunda kudendebukirwa, barakunda kuva mu vy'amasezerano because of time, kubw'ivyo Imana yavuganye nabo vyatevye canke se kuko bagerageje ikintu nicemere canke se ntigikunde. Ariko nagira ndagutera intege, kandi muri ivyo yaremvye ngo ivy'Imana bijya barambije, abarambiwe batashe. So if you don't wait on the time of God, birashobora yuko udashobora kuzojya ku vy'amasezerano n'ivy'Imana yagusezeraniye. Imiyaga myinshi y'amageragezwa ntitume uteshuka uve mu vyo kwizera. Imiyaga myinshi y'inzara, ubukene n'ibigusugereje, n'ibikuruhije, n'ibigushize hasi ntibitume uteshuka, utakaza ivyizigiro ku vy'Imana yagutoranyirije kuba. Ndagusengeye ngo Imana iguhindure kuba uwo yakuremeye kuba we hano kw'isi. Hari uwo Imana yaguteguriye kuba we. So please, ntunanirwe canke se ngumanuka amaboko uyaduze utsindwe utaragera kuco Imana yaguteguriye canke se yakuremeye kubaco. There is something God has created you for. Kirahari, ariko gifindinge, kirondere. Nico gituma ukoze ikintu kimwe kikanka, birashoka ko atari co Imana yaguteguriye. Nico gituma rero utabukwiye gucika intege. Nico gituma usenze Imana ntiyishure. Niko sinibisigura ko itaishuye canke se itagukunda canke se itakunezererewe. Kirahari. Nta muntu n'umwe ari hano kw'isi adafite ico amaze canke se adafite ico Imana yamuteguriye kubaco. Ico Imana yaguteguriye kirahari. Ico Imana yakuremeye kubaco kirahari. Rero try to find it. Gerageza kukirondera mu kwizera, mu kwihangana no mu gusenga cane. Reka nsome ijambo ry'Imana gatoya. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Habakuki igice ca 2 ku murongo waho wa mbere. Ravuga ngo nzohagarara shibamye nje ku munara wo gushibamako, nkenguze ndabe ico ari bumbarire n'ico ndibu mwishure ku vy'amaganya yanje. Mwami Yesu adufashe cane. Nzohagarara nshibamye, nitasimama kwenye mnara nione lile atakayolifanya katika maisha yangu. Nzohagarara shibamye ku munara ndabe ntegereze icyo azokora ku buzima bwanje. Umwami Yesu aguhe guhagarara uhagaze, ugavye, mu yandi majambo utemerera amajwi ya discouragement. Ntago uzobuza ibikugerageza kukugerageza, ntago uzobuza ibiguhiga kuguhiga, ntago uzobuza ibikurondera kukurondera, ntago uzobuza ibigutoneka ku bisebe bitandukanye kugutoneka. You are going to meet it, but keep on waiting. There is some big thing that God has prepared for you, that God has created you for. Kirahari, ahubwo gerageza kukirondera, kandi Imana iguhereze no kwihangana no gushikama no guhagarara neza kugira ngo winjire mu isezerano Imana yakuremeye gushobora kwinjiramo. Uhagarare rero mwene data. Umuyaga w'ivyaha biriko birahiga ubuzima bwawe, ntuwemerere ko icaha kigutwara kigutandukanye n'ubuzima bwawe buri muri Kristo Yesu. Mwami Yesu agufashe cane. Itezuwera Justin yo mwari kumwe muri kiganiro Power of the World. Turabashimiye cane, murushirize gupartaja no gusangiza n'abandi barushirize guhezagirwa. Reka ndagusengera Imana iguhe gushikama no kugera mu isezerano ryawe Imana yaguteguriye kugeramo mu izina rya Yesu. Mana, mu izina ryawe gira Yesu Kristo, uyu muntu arafise ico wamuremeye, ico wamuhamagariye, ico wamutoranyirije kubaco, n'ico wamuhamagariye kubamwo. Ndamusabiye umugisha wawe, sabiye umugisha wawe Mwami, uyu muntu ubushobozi bwa Mpwemu Yera bumusunike, bumupushinge, bumwegeze mu isezerano n'ico wamuremeye kubaco. Akomere muri Kristo Yesu, ahagarare
ahagarare yemye, yuzura ubwiza n'inkomezi, yuzura ubushobozi bw'Imana, yuzura imbaraga z'Imana no gukomera no guhagarara neza muri Kristo Yesu, mu izina ryawe Yesu Kristo Munyanazareti. Mana, sabiye umugisha umuntu wese ariko akurikirana buno butumwa bwiza, sabiye umugisha umuntu wese agira icyo akoze kubw'iyi power of the world, kubwa kino gikorwa Mwami Imana upartaja ugishigikira mu buryo butandukanye. Umugisha wawe umubonekeko, umugisha wawe umwiyereke, umuhezagire, umucire inzira aho zitari, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. God bless you. Mwami Yesu abaho umugisha kandi arushirize kubahezagira mu buryo bwose bugaragara. Yesu abahezagire cyane, amen.